nimba Imana ivuga ngo tuvuge ubutumwa, harageze kuvuga ubutumwa ukazana abantu mu gakiza bakwegereye. Nimba Imana ivuga ko tugomba kuyikorera mu buryo muri iki canke na kijya anya, tugomba guserva Imana. Bantu b'Imana ndababwira ikintu kimwe, kwikunda nta buhinga burimo, nta muntu asengera kwikunda, kuko niko dusanzwe turi. Mu minsi yahera nariyumviriye ku kintu kandi twarakiganiriye ko n'abantu. Urabona iyo ubonye nk'abajya abantu bo mu Gatumba ukabona bari mu mazi, bari mu myuzure, biroroha yuko facilement iyo nkuru yumva ukumva wowe wicaye ngaho benga ntikuraba, sivyo? Ukumva benga pole. Bibiliya ivuga ngo mu gihe cy'Iherezo abantu bazaba bari insensible. Ni ukuvuga ngo turamenyera ibibazo gushika naho kubera kumenyera ibibazo tutagikorwa ko n'ibibazo. Ariko kandi uzohora ugerageza kwibaza akantu kari simple. Ega wowe urashobora kuba uri urya muntu wo mu Gatumba n'inzu yawe muri hajya. Wowe urashobora kuba uri muri bajya abantu, abana bawe barashobora kuba bari muri bajya abantu. Murambona hari utuntu twinshi tuba ngaha mu ishengero, ndabibona ko je maze imyaka myinshi mu rushengero. Hari igihe usanga hari umukristo ngaha iminsi yose bavuze ikibazo c'abantu, yo hari uwabuze, yo hari kiriyo, yo tugiye guhamba ku mpanda. Hari abantu uzosanga mu buzima ibintu byinshi batabishira kw'inguvu ko wumva umenga nabandi. Buryo ukwiye kwibaza kubera iki ndi insensible, kubera iki ndi umuntu adakogwa ko n'ibibazo by'abandi. Urashobora kwibaza mu kwezi n'abahe abantu babonye kugira neza bivuye mu kuboko kwawe. Uravyumva? Nibihe bintu uri kurakorera bitari mu nyungu zawe ariko biri mu nyungu z'abandi, ukavyinvestisa mu mwanya wawe, ukabishiramo igiceri cawe, ukabishiramo energy yawe, biraba abandi bantu. Ivyo uza kubibona iyo iwanyu mwabuze ukabona bene so baraje kukuraba mu kiriyo. Nama numva abantu babuze batahora babura, uko hari abantu nka twege tuba abashampion twabuze kuva kera. Uravyumva baba experiment, ariko hari gizonye umuntu atari bwabure yabura akabona abantu bamuserutse ko akaryoherwa akavuga ngo nukuri vraiment ngo ibintu mudukoreye ngo natwe imanza zanyu zose tuzozitaba. Muranavyumva guca ku mazi ibizobashika ko byose ukabona yakozwe ko kuko ahejeje kubona urukundo, ahejeje kumva ico bimaze guserukwako. Ariko rimwe na rimwe hari gihe usanga mu buzima bwawe ata wundi muntu numwe wowe urigera userukako, kuko Bibiliya mu gihe cy'Iherezo tuzoba twikunda. Ndaje kubabwira ngo iminsi yose ubwami bw'Imana butwereka abandi, iminsi yose icimviro c'Imana kitwereka abandi. Ni gake cyane muri Bibiliya ubwami bw'Imana butwereka twebwe. Inshuro nyinshi nka 90% Imana itutwara vers les autres. Hama igace tubwira ngo ibitwerekeye izovyitwararika. Mwari mubizi yuko ibitwerekeye tutanabisengera cyane kuko Imana izobitwongera, iragomba kubiduha.